ifo kurondera ikintu kikokipa kandi kindi ukaba ukagira esprit d'équipe, ukaba muri societe, ukaba mu mugwi w'abantu mugafashanya. Dufata umwanya ukwiriye mw'abavyeyi, muze dufata umwanya ukwiriye n'ukuri twegera abana bacu, kuvavanura n'abantu bifata uko bitabereye, urwaruka gufata uko bitabereye. Karya gakuku woshobora kuza uravananako canke ukareka kuja muriko kugira ngo bikubera inzira nziza yo kuva mu biyovyabwenge. Mu bashobora kuba bagendera muri izo ngeso zo kunywa ibiyayuramutwe bakagerageza gusoma ijambo ry'Imana, gusenga. Jewe nitwa Nkuzimana Frederic, nkaba nkora mu ishyirahamwe ry'amashengero ya Pentecote mu Burundi CPEBU, nkaba njejwe ivy'amaprograme, aho kandi nkaba ndi icegera c'umukuru w'ishyirahamwe ry'amashengero ya Pentecote mu Burundi CPEBU. Twazindukiye ngaha muri kino ikigo dukoreramwo inyigisho z'ishengero z'ishyirahamwe ry'amashengero ya Pentecote mu Burundi CPEBU. Tukaba twazinduwe n'igikorwa dukorana n'urwaruka rukwiragiye mu mihingo y'iki gisagara ca Bujumbura, aho twabatumiye kugira ngo baze dufashanye ibijanye n'inyigisho zifatiye ku kwirinda ikoreshwa ry'ibiyayuramutwe n'urudandazwa rw'abantu. Izo nyigisho rero zimaze umunsi wose turi kumwe n'ubwo rwaruka musanzwe mubizi ko ari bo Burundi kuno munsi kandi bakaba n'Uburundi bw'ejo. Tukaba twifuza yuko igihugu cacu kigira urwaruka rukomeye rufise ivyiyumviro byo kugwanya amabi yose yoza agononera. Ni muri iyo ntumbero rero twariko tuganira ibijanye no kwirinda ikoreshwa ry'ibiyayuramutwe. Ibiyayuramutwe mu Burundi turazi neza yuko biriko birasasika inganda cane mu konona ivyiyumviro n'inkomezi biri mu rwaruka. Urwaruka ugasanga aho gukora ibikorwa ngo rufashe mu iterambere, bagiye gukora ibintu bitameze neza, bakanywa ibiyayuramutwe, ivyiyumviro vyabo bikononekara, maze ugasanga aho guterera mu iterambere ry'igihugu urwaruka ntaco ruba rugishoboye. Abakoresheje rero ibiyayuramutwe canke abo vyoba vyarasinzikaje nabo nyene twari twarabatumiye, kandi twabonye yuko harimwo abaje, mwumvise intahe bagiye bashinga zingene bakoresheje ibiyayuramutwe n'ingene bashoboye kubivamwo. Hari n'abandi rero bakibirimwo twifuza yuko babivamwo. Ni vy'ukuri biravye intambwe tumaze gutera ni nziza cane, kuko hajya ubitegereje ntiwashobora gutora abakoresha ibiyayuramutwe n'abatabikoresha, kuko bose wamenga barasa. Ariko hajya harimwo abakoresheje ibiyayuramutwe bariko barafashwa n'ishyirahamwe ry'amashengero ya Pentecote mu Burundi CPEBU kugira ngo babireke. Turafise ikigo rero ngaho i Bujumbura, dufise y'urwaruka rushika 35 nk'abo bari hajya nyene twariko turakorana. Mwabonye yuko ari abantu bafise ivyiyumviro vyiza, ari abantu bifuza iterambere ry'igihugu, wumvirije ivyiyumviro bagiye baterera, ibibazo bagiye babaza, byatweretse neza yuko intumbero twari dufise yo gufasha urwaruka kugira ngo rushobore guterera mu kurinda canke mu kwirukana ibiyayuramutwe mu rwaruka n'urudandazwa rw'abantu, n'ibintu twovuga tuti twabishitseko nk'uko twamye tubikora no mu yindi myaka yagiye irengana. Turashimira rero urwaruka rwatwitavye, twari twatumiye abashika 100, ariko kubera ikibazo c'umwanya harashoboye kuboneka abashoboye kwitaba ibikorwa bashika kuri 95%. Murumva yuko ari ikintu cyo gushimira Imana. Dutera akamo urwaruka rundi, hari habo tutarashikira,
ariko aba twashoboye gushikira bazoshobora gushikira abo bandi. Turahanura rero urwaruka nk'uko mwavyumvise kandi twatanguye kubikora turiko turatanga impanuro kugwaruka twari kumwe. Urwaruka rwose rurakwiye kwirinda guhurumbira amaronko n'ababemerera ubuzi mu bindi bihugu canke mu bindi bisagara, ugasanga barataye ibikorwa bariko. Hariho nk'ababa bari mu mashure, abo turifuza yuko bashishikara amashure bakayarangiza, kuko turasaba yuko tuba dufise mu gihugu urwaruka rufise ubwenge, rufise ivyiyumviro vyiza, rufise n'ubuhinga, bagakora ibikorwa vyo kwiteza imbere, ibikorwa biboneka biri mu bwenge. Nkuno munsi hariho ibijanye n'ubuhinga bwa none, ivyo nibikorwa bategerezwa gukora bagiye hamwe mu migwi, bagakorera hamwe bafashanije n'abavyeyi, bagafashanya n'ibisata biri mu gihugu bitanga uburyo, barashobora kuronka imitahe ishobora kubafasha muri ivyo bikorwa, kuko mwumvise mu bibazo bafise ni kuronka imitahe bakoresha. Dusanzwe tuzi yuko mu gihugu hariho ibanke ifasha urwaruka kuronka imitahe ibafasha kwiteza imbere mu bikorwa, bagashobora gukora ibikorwa bakoresheje uburyo bakuye muri iyo banke. Rero bo kwirinda guhurumbira amaronko arenze. Hariho nk'abuza wumva ngo bagiye mu bihugu vyo hanze, ugasanga mbere hariho n'abagirira y'ingorane, ntituzosubire no kubabona, ntibazosubire kugaruka. Aho rero igihugu kiba gihombye, kuko kiba carabasomesheje, kiba carashizemo uburyo butandukanye, ugasanga ntibashoboye kugira ico bagarukana guterana mu iterambere ry'igihugu. Ni naco gituma rero duteye akamo n'ayandi mashirahamwe gufasha urwaruka kugira ngo batange inyigisho zishobora gufasha urwaruka kuronka ubumenyi, kuronka ubuhinga bushobora kubafasha mu iterambere ryabo. Nivyo twari dufise dushobora kubabwira muri aka kanya. Imana nibahezagire, murakoze. Okay. Ku mazina yanje ni Mugisha Joel, nkaba ndi umwe mu rwaruka naje kuri uyu munsi gukurikirana inyigisho zo kuri uno munsi zijanye n'uburyo twokwikingira ibiyayuramutwe ndetse n'ukuntu twofasha abandi. Mu buzima busanzwe nkora ibijanye no guhimiriza urwaruka canke abakuze bivanye n'imyaka yabo, tukabahimiriza ku ndwara zigiye zitandukanye, uburyo twokwikingira, kuko nizo santé publique et gestion de services de santé. Rero mu byo dukora tujeje kugira médecine préventive, gukinga. Mbaje ikibazo ciza cane. Mu byo twize twabonye les facteurs de risque canke ukuntu urwaruka rushobora inzira canke rucamo kugira ngo rutangure gufata ibiyayuramutwe. Rero kugira wikingire neza ugwanya les facteurs de risque, icambere hariho kugira curiosité, kumva ushaka gusoma urusaku, ushaka kuguta, kumviriza akakamogi ko karyoshe kuno kameze. Ariko nagenda bahanure uzogire curiosité yo kumenya ibintu byiza, ibintu bikungura, ibintu bifise ico byo kumarira wewe. Ica kabiri twabonye igihari, les mauvaises compagnies. Iyo ufise abagenzi babi barashobora ku influence, ariko wewe abagenzi bawe banzurabe yuko abagenzi mugendana hari ico bazokungura vraiment, hari ikintu bazokumarira, kuko iyo na kimwe bakungura nawe uraheza ngo ugasanga ubuzima bwawe bwononekaye. Ica gatatu twabonye kwigereranya n'abandi. Iyo wigereranya n'abandi bisigura ngo ntiwiyemera, uba ufise complexité, uba wumva yuko wewe ntiwikwije. Ariko iyo uzi yuko wewe uko Imana yakuremye ufise agaciro, kandi hari ikintu Imana yateretse muri wewe, ico kintu rero kiba kiri muri wewe, uteza kucexploit tukagikoresha kugira ngo nturonke n'umwanya wo gutakaza. Kubera iyo udafise n'ikintu uri kurakora mu buzima, usanga uri waronse umwanya wo kugenda gufata bya biyayuramutwe. Rero mw'ibyo binene ko ndavuga bya facteur de risque, ifo kurondera ikintu kikokipa, kandi kindi ukaba ukagira esprit d'équipe, ukaba muri société, ukaba mu mugwi w'abantu mugafashanya, kubera niyo bariko baragufasha canke mufashanya
ivyiyumviro byo kwiyumvira kugenda gufata urumogi ntavyo ubwira. ego ngira ni gute amaze gufata ibiyayuramutwe kugira bashobore kubihuza. Uburyo bwo gufasha abamaze gushikirwa n'ico kibazo ni kumva yuko amahigwe agihari, ntibace bumva yuko umenga isi yaheze kuri bo, ariko bamenye yuko amahigwe aracahari, wewe wabifashe urashobora kubisohokamo. Uburyo bwa mbere twari twabonye nibwo kwegera abavyeyi ukabaza abavyeyi bawe ati ko nashikiwe n'iki kibazo no bigenza gute, kuko abavyeyi bawe baragukunda, barashobora kuguhanura. Ikindi cya kabiri raba aba psychologue, famille yawe irashobora kugufasha, irashobora kwitaho kubera ari aba psychologue bahari kugira ngo bagufashe, kandi ni nabo bajejwe ivyo bikorwa byo kubikora kandi babifisemo ubumenyi. Ikindi naco cyo gufasha urwaruka, dusanzwe twe mu byo dukora ducisha inyigisho ziri ku marezo sociaux Facebook, Instagram na TikTok na YouTube. Turizera ko inyigisho ducishako zijanye na medicine preventive zizofasha urwaruka, na cane cane tugeze mu isi yaho urwaruka rukoresha imbuga ngurukana bumenyi. Rero turizera ko nibabona izo nyigisho ducishako bizobafasha, kandi nawe menya yuko iyo wasomye izo nyigisho zikagira ico zikungura, fasha ujya mugenzi wawe, fasha ujya mu bana, kuko nutamufasha uzoba kuramushira mu kaga. jewe ku mazina nitwa Mukanguje Francine, hanyuma nkaba nsanzwe nsengera aha kuri Eglise Pentecôte yo ku Ntahangwa, handi nkaba ndi umuntu akunda ibyo kwigisha ko n'izindi bya santé nutrition, nkaba nkunda kwigisha cyane ibijanye n'amagara y'abantu, bijanye n'ibifungurwa. Muri Mrs Edouard hariho ubutumire bwo kutwigisha inyigisho zijanye n'ukuntu tworinda urwaruka rwacu ibijanye n'ibiyayuramutwe, ukuntu bovyikingira, kuko twasanze iyo urwaruka rubuze occupation, ntibaronke ibikorwa bakora, baratakaza umwanya cyane mu bintu, ugasanga byabatwaye mu biyayuramutwe bijanye n'ibibazo umuntu yagiye aragira navyo. Abana ugasanga bagiye mu bintu bibasamaza, byaba byo mu matelefone canke ugasanga banyoye ibintu by'ibitabi by'urumogi n'ibindi bintu bikabononera umutwe. Kandi twebwe abavyeyi tuba dufise urwaruka nk'akazoza, mugasanga ivyo bintu byabononye imitwe yabo. Rero twashaka n'ukuri ivyo bintu tumaze kubifata neza tubibuze abana bacu ntibazoje mu bintu by'ibiyayuramutwe, kutonye ubwoko bwinshi cyane. No kuri ivyo umuntu yumvise birashaka kuba ibiyayuramutwe, ivyo umuntu aravye bucya bikaba ibiyayuramutwe. Ikintu twogira abavyeyi barakwiye kwegera abana babo rwose, naho bishika bakaba bafise ibikorwa vyinshi, bagataha bwije bava mu mirimo itandukanye, barakwiye gufata umwanya mwiza wo kwegera abana, bakabayagisha ukuntu boronda ivyo bakora, ntibaje mu biyayuramutwe, kuko ibiyayuramutwe bironona urwaruka rwose. Rero kubayagisha ico bagiye gukora, bakamenya programme z'abana babo, ico bazokora ejo, ico biro barakora, kugira ngo ivyo bintu bavyirinde cyane, kuko ngaha i Bujumbura, ngaha mu gisagara ca Bujumbura ibintu bisamaza urwaruka ni byinshi cyane. Rero kubegera, kubaganiriza, urukundo rwarabuze cyane mu bavyeyi, nta mwanya baronka wo guha abana babo. Muri ico gihe tumva nohimiza abavyeyi dufata umwanya ukwiriye mu abavyeyi, muzo dufata umwanya ukwiriye n'ukuri twegera abana bacu, aba basore, abana bakina bato, twabwira ivy'ubuzima bakabimenya, kugira ngo bavyirinde, nibagera gukura baze basange barabivuyemo, barevye gukora, barabe abagenzi beza, kugira ngo bige ibijanye n'imigambi y'iterambere. Ariko bagize abagenzi babi banywa ivyo bintu, usanga abana bamaze kononekara. None mwe abavyeyi mwe muze duhimiza abana bacu gukora ibikorwa, tubabaze imirimo bakore, bayikore. Muri ico gihe abana bacu bazagira akazoza keza. Jewe mu kibano kwegera aba bana gugwaruka, kubegera. Je musanzwe mu vy'isanzwe narize ku ishure, twarize la psychologie de l'enfant, de l'adolescent, d'adulte.
muri ico gihe rero umuntu bivanye n'ibibazo yagiye aragira kuko hagiye usanga muyabigiye muvuye n'ikibazo kanaka yagize jengiye kwegera abana haba biwanje mu kibano cyane ndavye les comportements zabo ngiye kuza ndabegera ndabayagishe ukuntu babivamo cyane cyane mu kwihimbira imirimo bakaba ikintu bakora n'abavyeyi kandi turi kumwe mu kibano ngiye kubabwira dufashanye kuntu abana bacu twobegera cyane tukabahanura tukabigisha ukuntu bakwihimbira imirimo kugira ngo bagire kaza keza kuko abana benshi baje muri ivyo bintu baja mu kudeyambira bakabura ibintu bakora bakamenya ubwenge bukanatakara bakabona ntibabone ejo habo ariko ni byiza ko tubegera tukabaganiriza tukabahanura tukababwira ico bokora tukabafasha mu kwihimbira imirimo bagakora. Ico nosaba nuko leta irakwiye kugwiza inyigisho cyane zo gwaruka n'abavyeyi ukuntu twogwanya ivyo biyayuramutwe kandi ikindi kandi leta igashira à la disposition ibikorwa byo gukora kugira ngo abantu baronke ubuzi bareke gushomera. Ikigira kabiri kuceke ishengero yakwiye gufashanya n'abavyeyi nyene mu kwigisha ugwaruka kugira ngo ugwaruka baronke inyigisho nyinshi impande zose bazanka mu gihugu bazanka mu ishengero bijanye no kwirinda ibintu basamaza kuko burya ibiyayuramutwe biza kuza bihereye mu gusamara hanyuma amashirahamwe nayo nyene yigenga nayo nyene bikagenda uko nyene bakagwiza ibihe vyiza by'amaformation abana mu vacances bakabaforma mu matin yose libre bakarondera inyigisho bakabibigisha bakandira ubumenyi bo kwishura ariko kandi no muhira batashe izo nyigisho bakazishikiramwo abana bakabona ko bahimirijwe impande zose inyigisho zikaboneka impande zose bakigishwa babugwaruka baba abavyeyi twese bikabona ko ari ibintu twaviriye hasi kandi birakunda yego murakoze cyane. Ku mazina nitwa Kaninahe Odile nkaba ubuzima bwa misi yose ndi umunyeshuri kubw'inyigisho twaronkejwe nka jewe icyo nofasha ugwaruka nkanje nuko rwokwirinda abagenzi babi kuko mu bagenzi babi ushobora gukuramwo ibintu bitameze neza bituma wumva ko wohurumbira kuja mu biyayuramutwe ushobora kubona amaronko yibi na biriya ukaca ugomba kuyorondera mu nzira zitarizo ugasanga uriko urikwegerana bya biyayuramutwe. Murakoze nk'abajene bagenzi banje ico nobafasha abo tubanye mu kibano canke abo tubanye muri societe y'ishure ico nobafasha mu kwikingira ivyo biyayuramutwe mu gwaruka rwo muri no minsi yacu hariho ibintu vyo kugomba kurondera amaronko rero muri ayo maronko menshi ugasanga uri kuragira abagenzi abo bagenzi ukaca wiyumvira gushika kuri bimwe bobo bafise ugaca usanga intumbero babironsemwo wowe nawe ugombye kuyicamwo ugaca usanga hariho ababironse bamanje guca muri ivyo bintu vy'ibiyayuramutwe ingeso mbi n'ibindi ugaca usanga biriko biragukwega rero ico nofasha ugwaruka rugenzi rwanje noruhanura nkaruhimiriza kuvavanura n'abantu bifata uko bitabereye nk'ugwaruka gufata uko bitabereye mu bashobora kuba bagendera muri izo ngeso zo kunywa ibiyayuramutwe bakagerageza gusoma ijambo ry'Imana gusenga kugira ngo bavyikingire kugerageza kugira utugambi tumwe n'utundi twobakura mu bintu vy'ubukene boba barimwo kugira ngo bikunde bikingira ivyo biyayuramutwe.
nitwa Niyonsaba Divine mu buzima bwa misi yose ndi umunyeshuri niga kuri rimwe mu gisata c'ubuvuzi. Ego nkuko mwabibonye twatewe akamo turaza mu inyigisho zerekeranye no kurwanya ibiyovyabwenge no kuvyirinda. Ego jewe nk'umuntu numvise izo nyigisho kintu ngiye gukora ngiye guhimiriza urwaruka rusanzwe rubigenderamwo ndabereka icambere ko ivyo bagenderamwo atari vyiza nubwo usanga hariho bamwe baba babizi ko atari vyiza ariko bivanye n'ikiba carabibateye kubijamwo umuntu wari we wese nkamuhanura nkamwereka n'ingene yobivamwo mu kumuhanura nkamwereka ko icambere ikiyovyabwenge nubwo yogifata ari urupfu ashobora gupfa umwanya n'umwanya kuko hari ingwara ziterwa n'ivyo biyovyabwenge kandi nubwo biruko nkamwereka neza ko vyoroshe kubivamwo nubwo bitoba vyoroshe cane nkamwereka ingene yobivamwo buke buke akirinda nimba ari umuntu yabigiyemwo kubera gakuku nkamubuza nkamweka ati karya gakuku woshobora kuza uravananako canke ukareka kuja muriko kugira ngo bikubera inzira nziza yo kuva mu biyovyabwenge ukaza urafata umwanya uja gusenga ukoranira mu bandi kumbure mu yandi masosiyete aho baba bariko barigisha imyuga ukagenda ukaraba canke barya nyene usanga abo bariko barumviriza canke batamba intambo dufate nko ku mukobwa nkamwereka inzira zose zishoboka kugira ngo ave muri ivyo bintu vy'ibiyovyabwenge na cane nimba yoba yabitewe n'agakuku akarekana nako ari uwabitewe n'agahinda nkamwereka ingene yoza araja mu bandi ariko na cane bafise imico myiza kandi bafise ingeso nziza na cane nk'abana b'Imana nkamubwira ati ushobora kuja gusenga uhurireyo n'abantu bakuremeshe muri ubwo buryo. Ari uwoba yabitewe nawe nk'iki dufate yabitewe ubukene ugasanga nyene bwamuzengereje ntashoboye kubumetriza canke ngo nkamwereka ati kugira wikenure canke ubivemwo gerageza uje muri association nka sepebu irafise ama association amwe yabo bana canke abo bantu bamaze kuba baramaze kunywa ibiyovyabwenge bakabivamwo irayafise ayo mashira hamwe umuntu akamwegereza ababijejwe bakamwinjiza muri izo association kumbure nawe arashobora kugira akarusho ugasanga agize icamenya bivanye n'ivyo bamwigishije muri iyo association ugasanga aritejeje imbere. Ego ingene nofasha abamaze kuba bafata ibiyayuramutwe icambere nukumva ko utobakumira ukabiyegereza ukabona ko ari umuntu nk'abandi ukamugira umugenzi mugabo atari uko yoguhindura ahubwo ushaka kumuhindura wewe hama nta muntu ahindura umuntu ariko n'Imana ihindura ariko hamwe no gusenga byose birashoboka maze kumwiyegereza ugaca utangura kumuhanura umuhanuye ukamwereka ko inzira arimwo atari inzira nziza bivanye nuko ivyo biyovyabwenge babifata
mu nzira zitandukanye ashobora gufata ivyo biyovyabwenge ukutariko nk'uko nyene abandi babikora ugasanga ashoboye kwandura indwara amaze kwandura indwara ni ukuvuga ngo za ndwara nazo zica zimujana mu rufu agapfa. Rero umaze kumwiyegereza ukamuhanura uca utangura kumwereka inzira yojana akava mu migwi y'abantu babi agatangura kuja gusenga akaja mu ma association guco usanga ariko araba umuntu mwiza.